Okay, come on. You look so cute with your bracelet and you smile now. What she said? We don't want cake. The kibudi though, huh? Thank you. That's Think they can. Baratwumva. Oyigwa mbere na mbere mutubabarire. Then add it together. Aya majwi ntaza gufatwa neza mugani ndazi murasa kutwumva. Kazina banyitwa Nijimire Jodone. Karibu kuri Ukuri kwanone Podcast EP15. Turi kumwe n'abantu babiri utari mushasha urabazi uri mushasha urumva basa kuba ari bashasha kuri wewe rero ngenda bahe akanya bidondora Jendi Deborah. Stop acting like Jendi to Deborah. I Jendi Twana Negushim. Then why you so Not the government. It's not that close. Not the government. It's not that close, Not bro. the government. She's like, hello, my name is Anna. Alright. Ni bashiki banje batonya. Ngoma ndabibariza utubazo tujanye n'ubuzima. Baratinya sinzi igituma batinya. Tugiye mbega turi hehe? Bro, no. So kuri Corville mom, hariyo abantu benshi turakinye kubera hariyo abantu kwishuri je, you know, dona, so yeah. Oh, okay. No, mutinyi ki de They're mutugeye. open until 4 p.m. tomorrow. Christmas Day. They're open on Christmas Day. That means they're closed, right? No, they close at 4. But what about Christmas Day? Christmas Day they're closed. Nobody works at Nobody Christmas Day. works Christmas Day. Twaje ni mo ni soko irimwo amasoko menshi impuzu ibiki n'ibiki rero ndibaza baje kungurira akantu mbega mwaje kungurira akantu Apana. ana mwaje kungurira akantu Jena mahaja fisa. na mahera afise rero hinge dutembere tugenda turayaga ndababaze utubazo hanyuma banyishure hariho baza kuvyishura mu kirundi aho mu congereza rero ngaho urumva mu bifatuko So we get it. tugenda They have a new bench you must man. People here. It's so bright in here. That's why I like it. Murabe iyo soko man, like it clean, like but I clean, you know what I'm saying? Isoko y'intuze y'amasimu. Ama cases. ubwo nyene uzongurira isimu ryari debo je kubera nta iPhone fise Hano utakunda ama iPhone. naho woyimpa ari gift ngenda kuyihindura ngenda kuyihindura kugira bampe Android Yeah, kandi ndoba ndonyonya amahera. oh Is the shoe store over here? none ino munsi ngaha twaje gukora iki Twaje kugura ibintu bya Nohea. waje kugurira nde nowe Yesu wanje. ko witwa Umugenzi. umugenzi umugenzi araruta none uwo muvukana Oya ntibarutana kweli. tumvikana baza kungurira akantu Sinzi ntabyo twomenya. oh naga surprise muzonkorera We go in there. You gotta go into the stores to like look at it. You know the deal? huh You know what I'm saying? You gotta go into the stores to show them. yeah you guys gotta That's go what I'm shop saying, right like, ntimuriko murasuma ega ntimugume mutambuka mutagenda We should go gusuma to this store, but first let's go to the shoe store. yeah. aho bagurira ibirayi Then we're gonna come back over here. kandi ndakeneye ikindi kirato ndabade mubona ntakeneye ikindi kirato
twese turakeneye ibirato kandi ibyo nibyo ndabikuguriye uriko uravuga amajambo ibyo si wabinguriye I got you this for your birthday. That's true. Yeah, I did. I would know. ko ndavyibagiye none ni kubera iki Wibagira ibintu byinshi. je ko ntakunda kwibagira man Wibagira nyene. warakoze ngira muganda aragushimiye right Santa ari ngaha. Santa yaje. Sasa bya bintu byo muri Amerika. kandi utararaba ukuri kwa none episode 14 ndaravuze ibijanye n'ibi ngaho ujya wa mugabo w'umuzungu ni center man I think you can show him kajya kakazina ariko aba bantu bose bari ku isoko ni kubera iki ahubwo bani bakenya hariho ayandi masoko ugiye usanga byuzuye gusa ari benshi bameze nko mu buri Bujumbura kweli Bujumbura niho hari abantu benshi hari abantu benshi kweli aba n'abantu bake kubera naho riri ku wa mbere bari bose bari baragura ibintu bariko baritegurira umunsi mukuru bariko baritegura umunsi mukuru umwaka mushasha okay burya urakunda abazungu debo je nta numwe danka nta n'umwe wanga aho ni sawa kwe ukunda umwirabure umuzungu umushinwa ana nawe urakunda abazungu ntumbwire ko wanka abazungu wana hari abantu benshi ne rimwe nkwirikira uyu I don't think I'm gonna edit this, man. Why? Actually, I'm gonna edit, bro. No, you gotta edit Yeah, it. I gotta for the edit. part. Baje kugura impuzu, ibirato, ibiki n'ibiki. Ntiwibagire kugira subscribe. Nanga. Amajana na yandi man. Amajana ane. No, amajana. Oh. Amajana abiri. Kwiyikoze. Yeah. Kumenga ni make. 165. Oh my, I can't even afford this shit. Let me see your Nachugo mu kamera. I wanna get me. Cause I'm looking good. So, Ndaje kugira kugura na kimwe ndaje ndabaherekeje. ako kakoti karabereye cyane. for $70. 70 nanga. Ngo bagomba bangurira kandi mubona kambere. Kambere neza. Karasucuruka me. Mugani je singomba ko yonona amahera yo kuma yamu nkazogenda ahandi hantu. Don't need London. Ebya birato bangurira bereke hano. Nani kubera gutangurira ibyirabura de. Yeah, Kylie, your favorite color is yellow, so I was like, Dio, kweli ukuri bibagira. Ndibuce. Kubera nkundi irangi. Ashanguriye irangi niho nciyemenya ko ari we yabinguriye. Oh, ndibagiye. Niho nciyemenya ko ari we yabinguriye kubera irangi ariyo nkunda usanga ndarabimubwiye. Birakunda kuba bigashika umuntu akibagiye. Tugende kuraba intuze ama shoes. Ibirato. Uraza kugura ikirato. Oya je namahera bya mfise. Ege no musi ndaje kubaza mwebwe. Nanjewe. Wiyumva guturi nga. I mean just ngura ibintu byamahera menshi, you know. Kubera je nkunda. So je mfise amahera ngira ibintu bikeyi.
Hana vy'amahera menshi. ugura ibintu by'amahera Vy'amajana oya. No. Donangiro urifitiye amahera wigura ibintu biri Oh, yeah. expensive. Ana yega no kuzambara expensive yega ndi expensive. Oh yeah. Yeah, that's it. You see, in Nairobi, kuri Black Friday, mukani. Oh. Nzogwira bona, you know. Wagenga hari sales. Bivuga ngo ati ngo ni ibintu bizimbutse bwa. Naringira kugura ibintu bizimvye me. Ingo, nurabe amahera. Ingo. Naho ntibizimbutse. $200 is not that for these shoes, honestly. Amachana abi. Yeah. Ugomba ubingurira. Turacabandanya mugani bagiye gutonda kugira barihe ku byo baguze ayo mace tubandanya muranguri nk'abantu bose debo ni kiki wewe wogomba kubomenya mwaka kanya ubuzima samahera. They got another. They got more. debo na anana na ntuzi We gotta go into Victoria. Whatever that. Where are you going? ahandi mugomba mugende ni hehe Bath and Body Works. Oh my god, I never been in here before. damn it's been a while since I seen Yeezy man I forgot they even exist ibirato bizimvye ntaguze nkiri umusore 70. no ndacyari umusore I'm scared. I didn't know. Yaga birazimvye cyane man Yeah, they're real. Everything's real here. Well, I'm thinking everything. jewe iki kirato kinguriye uvuma amahera yanje nkazokigurira ikindi kirato ngo Yeezy What size is good at? They only got like sizes this here. Anything here, that's all they got? So where are they cleaning that? none kubera ko ukunda ibi birato I like these ones. Check on these. kubera iki? They're nice. And they go with everything. ibi navyo No. jama nabyo namenga birabere ana we ngaho ukunda cyane ndakikugurira Reka ko watabajije ndiko ndakubera Everything is in line. The prices are nice, but everything is in line. cyane naje ndahora ngura ibirato mugana ubu sinkigura ibirato Everything is in line. ubu mfise ibindi bibazo uko ukura niko n'ibibazo bigenda birahinduka nawe wibaza wewe Oh my god, I thought that was Nijya best. uzoheba kugura ibirato, I thought that de. was best. I was gonna go run over there and be like, Pizza? ndakubajije ni ryari wibaza uzoheba kugura ibirato Little short one. bizimvye You already love. ni ryari uzoheba kugura ibirato bizimvye Huh? ni ryari uzoheba kugura ibirato bizimvye Huh? when are you gonna start buying expensive shoes like No, I'm sorry. I didn't like comprehend what you were saying. Like I wasn't listening. I zoned out. oh, okay Say it again. Bakandi? sisubiramo man just answer me
I don't know what you just said, bro. ni ryari uzoheba kugura ibirato bizimvye kubera Oh. aya n'amahera menshi ni ryari wowe uzoheba kuvuga ngo ati aya mahera ni menshi ngenda mfume ngura ikindi kintu uko nuko I mean, just ngura ibintu by'amahera menshi, so. wowe warabi nta n'ukubikora ni kubikora No. Like, if you Jordans, like, ingoha. Like, if you got to just if you say muhira, like, you know? nta na kimwe ngaho ufise No. we okay Jengenda ahandi hantu bafise ibirato bizimbye gatoya, you know? Like 75. Ubiza ama Vans nivyo naje nkunda, ama Vans, Converses. Nivyo bintu, yeah. Ibi need a bora bikunda. you need the ball nawe muhanura iki kugira hebe kumara Muhanura, hariyo abantu bakunda ibirato bimeze. kandi bizimvye ntiyofumagura ivyo bivenze akasavinga ajya yandi No. I mean, hariyo abantu bakunda bimeze. mangwa debo mangwa n'ubundi uravyambaye Ufise amahera. ngo ni ryari uzoheba kugura ibirato bizimvye Niyo ndafa. I'm being honest. rero ntazogera imyaka ugera kuvuga ati ngo aya mahera ni menshi meni nge ntebe kukigura iki kirato wowe uzokwa mu wakiguze Afise. okay Okay, where's Bath and Body Works? umva ni jewe ndenyene ndi cheap cekera naje ndahora ngura ibirato mugano bukwere ndaraba nkavuga ngo amahera kumenga ni menshi arenze ijana ucumenga amahera ni menshi ku kirato kwe ura me hazogera igihe uvuga ngo ati ngo je nta mahera ashobora kurekura kuri iki kirato me kubera amahera abaye menshi ku kirato uvuga me ni menshi cyane ngenda byihoze zocureka ngana hari umwanya uvuga ari ikintu bampaye iki gift c'ikirato je ndacakiye mugani ngo ati je ngende ngura ikirato c'amajana 2 hari kera Si jenda cyari muto so ndacaryoherwa. Wewe warashaka. uracakonona amahera Ndashonona amahera kubera mu buzima ukiri muto yironona amahera ugaca ubyiba ugaca amahera araza akagenda. wewe kandi uvuze ngo ati ngo mpakupfuye urumva wowe uzokama wayonone Agenda ukama ndayonone kweri. iyo rero ni ngorane me kubera hari uzosanga n'amahera utayafise mugano ukabona ca kirato kizimvye ukaca ugomba kukigura No ndayonona ndayapangiye kuyonona. oh Will these fit you? where's Deborah mbega hari abahungu bakubwira ko ubereye Yeah. ariko mva nko twatambukiye ko ntarumva n'umwe wabikubwiye Oh, uyu munsi no. uno munsi nta wabikubwiye No. urabereye Ah, thank you. aho naho mwaje kugura iki Okay, if you could smell these, which one do you think smells good out of all these colognes? ngende nababwira utuntu tumota neza mwe ntimuzi utuntu tumota No, neza take this and spray it. No, that's not. Take these and which spray one it. did you already I think you sprayed them for him. Spray that one first. And come all the way. ndazi gucagura utuntu tumota n'ahatarije nzotwambara Wait, ngenda rapa. Eat first. oh yeah it's cheap yeah oh yeah they smell like Axe spray are they Axe spray Oh, try this one. yeah Wait, hold on. kone kamota neza Hold on. this one's like Axe spray man
baciye bawushira mu bottles they expert ene kugenda kugura burya buzimvye n'ivyo nusanga bimota neza nk'ivyo jengura hariho ibintu wononera amahera n'ibyo utononera amahera me. Where do you want to go? Where's the expensive stuff at? Sephora. Hopefully they still have their stuff going on. Oh man. Baje ngo ahantu hazimvye ngo ari utuntu tumota neza ngo ibizimvye n'ivyo bigira bimeze neza kandi n'ivyo Chanel. Diagora. That's not Diagora, man. Diagora. My way. I don't know how some of it. I had Nick France, man. Go hard. Yeah, not just great. But Diagora, I don't think that's how it is. Sephora. Oh no. Hey, birabona ibyo bimota neza mugani bira. Ndabesha kwe. Namahera menshi. Oh no. Ijana 25. I wonder about that. Ure me? Muratanga gutinya kandi mwavuze ngo tingo ugura ibintu bizimye. Oh yeah. I found it cool. You can get some more, you know? I think this guy wanna check it out. Let's move. Is he the one who created this one or? Yeah, that's He's his the scent. model. No, that's his scent. Yeah. That's his He's scent? the model, and that's his scent. You said that's his scent? Yeah. Like No, no, that's his perfume. Okay, not yeah, his that's- scent. But not his Basically, yeah, brand. basically, Not that's his not his brand. brand, but that's But- his like little mixture of Yeah. smell that he You know- put together. Like, you know, Oh, like he Rihanna? created it. yeah, Not like he's branding it, but he Like, created that's it. his He came thing, up with it. yeah. Oh. Is it good? it's called Dior. You gotta act the accent. You can't just say Dior. Oh, smell this one. This one's not bad. I can't afford. Mangani habujya kwa muri Afrika me bujya bagira uku bujya I don't know. ntubona bujya bagira uku. Yeah. Yeah, it's like those Cologne ones. just all smells the same to me. I don't like it. Kandi nabujya n'ubukoroniga bashiramo abujya buntu ze bakaca bagira ku mpuzu. Oil? Yeah. Oil is better than what's it called? Oil is better than These are nice. Of course they're not. They're Like, expensive. bro. Ingandi iguri. Check on na mahera. Let me see how much money I got left before we even do it. Bariko barangurira ama gift. What is that? Can somebody smell the Versace one? It's this one. Yo, this smell like candy. Well, which one? This one is cologne. Yeah, ni himbombo. Let me smell it. It's nice. And then this one I don't is. like it. That shit stinks. This is. Ain't mahera Can meshi. you smell the Versace real quick? Oh, this Where's one? it at? That's YSL. Versace on the bottom. Oh, I bought that like back in high school. You bought the little tiny one? Yeah. Twara hevya mashuri. Mbega urashaka mu ishuri. Yeah. So put Tujane on it. Hey, leave me out of it. Leave me out of it. Mbega uzoheza ryari. Iyi semester aheze. Mbega semester heze. wifuza kuzokora iki mu buzima bwawe? Just sinzi bunyana mugani tuzoraba. Nta kintu kirakuja muvuga ngo ati ngomba kuzoba iki mu buzima. Oya. Uracakwiga. Yeah, ndiko ndaraba ahantu. Yo, we can go to JCPenney and see their fragrances. Mbega wowe warahejeje. Yeah, I did not hit Wifuza kwigira iki mu buzima bwawe? ngomba kuba umuntu uzeye, a businesswoman. N'ubu uracarondera ama business. Yeah. Mugana amahera niyo nagoye ubu. None gutangura business bigomberwa amahera aho utangura kurondera ibintu wokora? Utangura kurondera amahera. Ata amahera none kimwe ushobora kugira. Ivyo nivyo hano. Umba bamwe ntavyo bazi, abandi ngo bagomba kuba ama business women. Ni bambe hafi ndobigisha vyose. I believe it was that way. Huh? Nemo mwicaye muriko muraruhuka? Muriko muraruhuka? Yeah. Aho de baracha raba kafisa mahera. Yeah, they're gonna see the turaba nyene. Ndimuraba yo mahera tuyamare me. Go in the negatives now.
happens if you go in the negative with no money in the bank? It doesn't allow you to go in the negative. Oh, it just declined? Yeah. Either it will let you go, but it's gonna cost you money back because they took out money that wasn't there, so you're gonna pay the fee. No. $20, but Nah. for me, they usually do that. Not for me. Meridian sometimes always goes through for me and it's scary. No, but look, you have money in your savings. No, I don't That's have why it money goes anywhere. through. That's why it goes through. Why you open my door? Nah, but Wi-Fi shitty here. if you have money in your savings, then it's gonna go through. Money, Yeah, girl, I don't have money in my savings. Yeah, it's gonna decline. I just need to do the math. Man, you guys look like you the stars. Ni kontava kamera ngumenga. We are the stars. Hello. Abantu bibaza ngo bana ni bande. Mbega muri bande. Abashiki bawe. I mean, n'abashiki bawe, right? Yeah. I could catch you like walking too. Okay, amajambo abiri. Umuntu akubajije urinde wewe wovuga Okay, ngo which way did we come Where from? was TJ Maxx at? It was that way by the Not Samsung. JC Penney, TJ Oh, Maxx. I don't know. Oh, you gotta get out. amajambo abiri avuga wewe We icuri. came in the mall last time with TJ Oh, Maxx. I don't know that. I just can't Inside, remember if I it's don't that know. way or that way. Baracarondera aho bagomba kugenda. Amajambo abiri avuga wewe icuri. That describes you. Amajambo abiri. I'm a jamba beater. Abiri avuga ngo Debora n'uyu uvuze ayo majambo camenya okay wewe uri umuntu meze uko. Umutima mwiza. Okay, umutima mwiza. Apana like a word uvuga amajambo. You said amajambo. Ndi mwiza aho ndubaha abantu ukonye utujambo akajambo kamwe mugani mu majambo abiri right apana wati ngo ndi mwiza oya vuga ijambo rimwe describing you vuga ndavuga ati jewe ikivuga jewe ndatwenza kandi ndaciye ubwenge Okay, nanje. nawe now Damn! it's not that close you think it's close Damn! You making me like, I feel like you making my nose look bigger. oh yeah Like, don't do that. Back up. okay boo Umuntu afise ubwenge kandi afise icyubahiro. uchuba uratubesha now Sa? 2 words that describe you like you know Oh, I don't know. I don't know. you don't know ingera kubwira wewe umuntu acha kumenya wewe cyuri ni pretty nice Pretty nice. uraberewe kandi uri umuntu mwiza Okay, nanje rero nanje ugomba nakubwira nawe ingera wewe umuntu jewe ko ndakubona ko ndakumenya kubera ndavuze ndamenya ko ari mwiza kandi n'umuntu ari nice nawe uri umuntu agize akaze akaze kandi yirukanga ku bintu ashaka Yeah, yirukanga ku bintu ushaka that's true. so urirukanga ku bintu ushaka uri umuhasler kandi urakaze Yeah. That's what a hustler is supposed to be. You gotta have that fight spirit in you. mugani nturi mwiza ajyana niho n'abagurisha ibitabo abantu baracasoma Yeah. okay dore iyi jacket nayo igitukura je mura mwotori kubera niyo y'amahera make I'm sorry, that's not my ana ntibwotori It's not cute. If it was all black, I would take it. But it's not. So like bro it looks good bro that's because of your style. That's your style. We're younger. You're kind of like reaching 30 right now. Okay. I'm not reaching 30 who told you I was reaching 30 I'm only 22 I'm gonna be 22. Shit, you gonna Can you guys believe I'm gonna be 22? Huh?
ufise 22. No. Come on, guys. Ubwo usanga ari wowe ufise imyaka 30. Oh, we can look for hoodies, like look for name brand Mbega ni hoodies. kubera iki abakobwa batavuga imyaka yabo? Je sinzi kubera bayitinya, I don't know. Je ndazi imyaka yanje. Ndazi bya. Ni kubera iki abakobwa batavuga imyaka yabo? kubera bagira barashaje, you know. Oh, urumva ngo muba muri ko murashaje nivyo? No, bagira barashaje. Mwibaza- Like abahungu ni bashaje. Oh. Like, oh, you know. Abahungu nibo bashaka ngo kubera like no. Kubera uri 20. 20. Utafise, you know, umugabo uti. Oh. Nivyo? Je sinzi yavuze 20. Yavuze ngo kubera abakobwa baca bibaza ngo abahungu baca bibaza ngo murashaje ngo rero nicyo gituma mutavuga imyaka. Ni mikeyi. 20 mugani. Nka 30, 26. Yeah, something like that. Je niko navuga imyaka mugani sinzi. Ufise imyaka? Ufise imyaka 30 saragana je nta myaka yanje ndovuga kweri. Rero uko imyaka itera iduga niko n'ucutinya kuyivuga rero. Yeah. Rero ni imyaka ingahe mutangura kwiyumvira ngo ati ndashaje? 25. Niho utangura kwiyumvira ngo urashaje ngo nta bahungu bagushaka. Bisaza nyene kubera Ubushaje. imyaka utanguye kugenda. Ariko ko abakobwa benshi bagomba gukora ubuzi bari mu mashure ugasanga imyaka 24 niyo usanga bamarije ko wa 25 bica bigenda bagomba kubigira mugane nta mukobwa yovuga ngo ntagomba umugabo naho yokubwira ibyo byose. Ngo nubeshi uragomba umugabo. No, ngomba na je Yo. ntiharagera kweli. Ibi ni biyeboye bome. ibi ukiza muri Amerika barakubwira I know. barakubwira oh my god kirundi cyane ni Ivyo rero baguha. no ukiza muri Amerika baduhaye those white shoes. Mugani Yeah. strawberry, right? Like come on. Ubu bariko barabigarukana me. Ubu bariko baragira new ones. Because it goes with the other champion. 2022, baby. With the champion. Yeah. But they what size? This It's an effort. I'm going out there. He left. no, the left right there. And this I'm good. So use the other door. I want Nike slides though. This is the store. Kintu wobwira abantu bakundana debo. Ana bagomba kumara amashure mu mwaka wabwira. Okay, so pay attention to classes, okay? Biragoye kubera tugomba tuheze ishuri mugani. Man. Ugire ntuze. What are you looking at? I'm looking at there, bro. Mugani biragoye mugani ndiko nakubwira ubigire ubikore ibintu byose kubera utabikoze ntuza graduating and it's going to bring your GPA lower. So do your work, do your schoolwork and TJ Maxx. get it. I'm telling you. Oh, we just came from more. But utabigize, man. Oh, but the TJ Maxx is not over Not here. gonna graduate. It's small. You is not gonna graduate. All the way back to our house. I'm not going over there. You is not gonna graduate. But Put in the address. Let's get out and go see TJ. but It's the light right there, girl. it's not bad. Mugani tugomba tuve muri mall ubunyene hanze. Like dark Honda. Like what is dark? They know what I'm talking about. Do they? Yes they do. DJ. Yes they do. Ubukobwira hakiri kare. Mugani Muri saa 10 none debo ana kajambo ka nyuma ngomba kubwira abakunzi ba Diodone ND kintu bomenya aho bakuyemo mu yintu zenya podcast ino munsi turiko tuyitambukira tusuma tugura n'icyayi kubasezera ni kubasezera
inge tuje kuri wewe kubera ariko ariyumviye mugire ijoro nziza nta kintu bokuramwo bovuga ati ntiwibagire iki kintu mu buzima. Imana bashimire ko mwarabi video tuzabona nanjewe urabasezera mugire inzara nziza nahore mwiza. Bye. Umwaka mwiza. Sha abantu biragoye kubasezera mugani je hinga ndabasezere. In episode 15 umwaka watanguye. Umwaka nturatangura, umwaka ugomba utangure. Uyu umwaka uzotubera umwaka mwiza. Tuzosubira kubona niyo twabona. Amen. Peace.